Kuva ishirahamwe OTRACO cyegereje ibisata bitanga ikarataranga ko muduga ukomeye ivyo bita contrôle technique mu gifaransa abari hagati mu gihugu nk'Ingozi n'Igitega ubu abakenera iyo karata baremeza ko kuyironka bisigaye binyaruka cyane mu gihe kare kuronka urupapuro vyatwara ukwezi imbere kurenga ubu ngo ni hagati y'iminsi 2 n'amasaha 2 nkuko bisigurwa n'aba badereva batwara abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura. Temperuka kuja kuyizana nagiye saa 8 saa 10 naje ndayizanye ntibiteba kwera ubu barayinyarukije kweri navuye ku kinogo sanga Contrôle technique bahije kuyikora kare byatwara nk'indwi zibiri ukwezi naragiye kuyirondera bampaye iminsi 2 kubona aho mbese nigene nayo nabaye nije natevye ko baranyarutse ntacyo bigutwara ku mwanya kare abantu baba bari benshi cyane uhashitse mu gatondo warashaka gutaha 11 ubuye kabisa hashitse usanga abantu ari bake cyane kabisa kubera buguruje amajase ruguru mu kigo ca OTRACO ushitseyo ubu usanga hera ni mu gihe kare hahora haba huzuye abantu bavuye ijya nino mu gihugu baje kurondera urwo rupapuro abo twahasanze bagashima ko batagita umwanya ahubwo ngo batunganirizwa n'ingoga. Mbona ko ahayinse byinshi paraporo ya mbere imbere washiga ngaho akacumara nk'iminsi 2 utaranonga document atutonda nushikirwa rero uno munsi hanze ahayinse byinshi ikiye kiga gutantora inimero baza kundabira document yanje turabona ko hari cyahindutse ibintu bikorwa neza cyane mbese turashimiye n'ingingo mukuru w'igihugu yafashe yatworoheje twebwe abanyagihugu kare hahora huzuye abantu benshi kuko bava mu ntara zose tugahurira ngaha n'abanyabujumbura byose tugaca dusanga twamaze kuba benshi hari abarari no nk'indwi yose urumva uri uri kurondera contrôle technique uzanye imodoka imaze kuriha imodoka ikija mu bahinga babijejwe aho bita ku kinogo bagakora akazi kabo inosa habarugira arongoye ico gisata wewe mbere avuga ko atamodoka irenze iminota 30 aho ku kinogo. Aho kinogo twasuzumira imodoka zibanza kuza ubwa mbere bazanye resi hari ku numero hari abatanze babishira mu numero imashini baca baza ubwa mbere bakayifotora bafotora plaque namwe n'imodoka na chassis mu nyuma amaze kuyifotora agaca yiha ku mashini y'amatara igaca iza mu suspension y'ubwa mbere ipima freinage y'imbere n'inyuma bagaca baza bakaza nka kuri pensage ubwa mbere pensage bagaca baza ku mashini igira 3 ipima fe y'imbere n'inyuma bamaze kuza fe y'imbere baca baza nka kinogo niho rero ukuranga mu kinogo acaraba suspension yose y'imbere ukuntu batoye amakosa ico gakaye acampereza akaraba nk'ifise amakosa yani kayiko ko twayirukanye agacampereza ari ku mashini hari ku mashini kaca inselectiona amakosa twasanzemwo nkaca ndabo ukuntu batanze raporo maze ko na raporo uca tumwerekana ukuntu tumuha raporo nkamusigurira umukiriya iminsi mbazoyikoresherezako yego mekani ubunye byatebuka cyane gose bitwaye iminota 10-15. Umuyobozi mukuru byifata kibanza muri OTRACO mu Ndagijimana avuga ko mu ntumbero yo kubandanya yorohereza abayitura mu ndwi zibiri gusa ziri imbere OTRACO izoba yuguruye igisata gitanga mwene izo mpapuro mu ntara ya Bururi kugira ngo bashobore gupfunyiriza urugendo abo mu bumanuko bw'igihugu nabo. Hari ingingo nyinshi zafashwe kugira ngo vyorohe tworohereza bene gihugu. Muri izo ngingo hariho kugurura hagati mu gihugu dacacane Gitega Ngozi hariho kandi n'ibindi bikorwa biko birakorwa i Bururi aho dufite ikindi cicaro ca OTRACO kugira ngo n'abantu bo majepfo y'igihugu intara za Makamba Rumonge Bururi ekamere na Rutana bashobora nabo nyene gupfunyirizwa urugendo baronke izo mpapuro batarinze gucumukura. Ico rero gikorwa c'i Bururi kiriko kirakorwa twibaza yuko mu minsi itarenga indwi zibiri ni Bururi bazoba nabo nyene bashobora kuhishikira bakaronka izo mpapuro barondera no gukosora n'utunenge twishi twari mu kigo gikuru c'i Bujumbura na cane mu gukura mu nzira ivyatuma abantu bategeza gutanga ibiturire kugira ngo baronke izo mpapuro. Rero twarakoze ibintu byinshi kugira ngo izo nzitizi zihave tukaba kandi aho OTRACO hose ikorera izo mpapuro zirondererwa hose
abakozi ba OTRACO bose baza bagiye ku kivi cyo kumenya yuko umunyagihugu ari we soko gitembera ry'igihugu, umunyagihugu adatereza gukubagurwa, umunyagihugu ahubwo dutegerezwa kumubera umusuku. Twebwe tuba turi mu kazi k'igihugu nyene, tuba tujeje korohereza bene gihugu. Ico ongira ngo ko kirinjira mu mico y'abakozi bo muri OTRACO kandi bazaho kizorama. Abatwara abantu n'ibintu mu miduga ubasaba ko n'igisata gitanga uruhusha rwo gukora ako kazi, ivyo bita autorisation de transport mu rurimi rw'igifaransa, nabo nyene boborohereza kuko ngo ubu bamara umwanya munini cyane barindiriye urwo rupapuro. Ni nkuko basaba ko amafaranga bariha buri kwezi ayo bita frais de stationnement bo yari haheze amezi 6 gusa kuko ngo ukwezi kumwe ari guto cyane.